mu gutsimbataza intayo yo kwikukira dushigikira ikigo OBR kimaze imyaka 10 gikora mu kurushiriza gutanga neza amakori n'amatagisi. Murabona ko biryoshye cyane ariko nitobiheza tubasabe batera turaja kubandanya twigirana umunsi ni muremure. Igerekerezo rya 14 mu kakaro 2009 aho nyiri cyuhiro mu gihugu cyacu cy'u Burundi yateye igikumu ku itegeko inomero 1/11 rishiraho ikigo OBR. Uno munsi rero imyaka 10 ikaba irumanye, akaba rero ari amatavya y'amavuta guhimbariza hamwe imyaka 10 ikigo OBR kimaze n'umunsi mukuru wari umutangakori na kare atamutangakori nta n'ikigobere cyubaho ko ntaco bakibereyeho. Nyene cyuhiro mu gihugu cyacu Burundi banyakuba mwese muri hano namwe batangakori mwese, nkuko bimaze kuba umugenzo mwiza umunsi mukuru hari umutangakori mu Burundi na karyo leta y'u Burundi ibicishije ku kigo OBR ishimira ku mugaragaro abatangakori bose muri rusangi, cyane cyane ababa barabaye akarorero mu gutanga neza amakori mu mwaka tuba turangije. Gutanga neza amakori no kuvuga abatanga kori batanga ku gihe kandi yose nkuko amategeko abitegekanya. Abatanga kori nkabo rero birabereye ko bashimirwa icese kugira tubateriteka hanyuma bibera akarorero keza abandi batarajijukira gutanga amakori n'amatagisi canye kuyatanga bibanje guca mu matati. Umunsi nk'uyu nakaryo kandi ukwisuzuma tukirimbura aho byagenze neza tukakomeza, aho byatugoye naho tukikubita gashi. Mu guhimbaza imyaka 10 ikigo OBR kimaze kivutse, twifuza ko iryo gerekerezo cavukiye ko ryoba ntibagiranwa kuko byahinduye amateka y'u Burundi mu byerekeye guharanira ubwigenge mu by'ubutunzi. Ivyo navyo tukaba tubikesha iyerekwa ryiza ryamwebwe nyene cyubahiro mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mu gutsimbataza intayo yo kwikukira dushigikira ikigo OBR kimaze imyaka 10 gikora mu kurushiriza gutanga neza amakori n'amatagisi.